Exode kuvayo cyo cya 4 umurongo wa 1 ushaka kwa 5. Exode 4 umurongo wa 1 ushaka kwa 2. Mose arayishura aterega ntibazonyemera canke ngo banyumvire kuko bazombarira bati uhoraho ntiyakwiyeretse. Uhoraho arambaza ati ico ufise mu kuboko niki? Nishura ati ni inkoni. Gezaho Imana mwaje wiki icyo ufise niki? Titre y'inyigisho ni ufisiki. Haleluya. Ufisiki. Ngo fisiki Imana mwaje Mose afise yari afisiki inkoni. Imana ishimwe. Icyo ufise mu ntoke mwese mwazi inkoni ya Mose ibyo yakoze muri kuvayo 14 urabizi inkuru hageze ahantu byanse ko baje mu kiyaga gitukura. Hari kiyaga gitukura imbere, inyuma hari iki? Hari ingabo zande za Farao. Araba imbere ntashobora kujabuka, araba inyuma ntashobora gusubira inyuma. Abanya Israeli batanga kumutuka, bamututse arasemera Imana agira ati Mana turapfuye. Imana agira ati wewe ntuzishira kugiye ufise, duza iyo nkoni. Araduza inkoni cyangwa cyose kiruguruka, yatera hasi inzoka, gihenuka inzoka. Inkoni ni ikintu gisanzwe, ariko hari ikintu yari afise Imana ishaka gukora ko inyigisho ikomeye ngaha. Hari ikintu ufise Imana ishaka guca kuri icyo kintu kugira igwishure ikibazo cyawe. Imana ishimwe. Kuko kenshi urasuzugura icyo ufise kwera ikintu. Mose gusuzugura inkoni, ninde koza ko inkoni yo mutabara inkoni kubita inzoka pete sivyo cyangwa kakoho gatoya. Ariko kumva ko inkoni yo gushoboza kujabuka cya gitukura, hari ikintu gito, hari ikintu cyo gusubugwa tazi kimaze ikintu usuzura wo tumva ko gise kamaro. Ariko Imana avuga ati hari icyo nshaka gukora. Nakanabwiye yuko si unavuga ibintu materiel gusa, ushaka kufise ikintu materiel gifadika. Imana ishaka guca kuri icyo kintu nyene yishure umutwaro wawe. Ushaka kufise ikintu kindi, ushaka kufise ingabire, impano, un don Imana ishaka gukoresha. Ushaka kufise abagenzi, ubutunzi abantu baza ubutunzi amafaranga gusa. Ubutunzi si amafaranga gusa, ubutunzi ni ikintu cyose Imana yaguhaye. Ushaka kudafise amafaranga menshi ariko ufise amarelation, ufise abagenzi. Ushaka kufise abantu, ushaka kufise ubwenge, ushaka kufise ivyiyumviro vyiza, ushaka kufise impano kanaka, ariko icyo ufise cyose kenshi exceptionnellement. Nuvuga yuko rimwe na rimwe Imana ishobora gukora igitangaza kimeze nka mano. Muri Bibiliya byabaye gake cyane, sivyo? Ariko kenshi ibitangaza Imana yakora yakoresha icyo umuntu aba afise. Haleluya. Cyo gituma rero kwa musenga iminsi yose ushima Imana kubyo ufise byose. Amen. Kenshi tugana imbere y'Imana gusenga dusaba ko Imana udutabara, turindiriye ko biva hariya, biva kure, biva hari hantu. Ugasanga Imana ivuga ati kiraho nyene, ndashaka koresha iyo nkoni yawe, ndashaka koresha ubwo bwenge bwawe, ndashaka hari umuntu ari hafi yawe. Imana ishimwe. Tuza kuraba ngene inyifato yawe ishobora kwagura navuga sha Imana ikoreramo. Kubise ngene yatubwiye Bonaparte yuko arabafasha abantu, kabwira ati ndashaka kuza muri komite ya mariage. Hari ababuda mariage ko ataronse carte d'invitation. Ntibaratahura les principes z'Imana yuko ari ikintu cyitwa kubiba no kwimbura. Uko ukora neza uri kuragura sha y'Imana ikoreramo. Navyumvise? Navyumvise. Kaza tumusome inkuru yanyuguriye amaso cyane kuri ibi ja ufisiki, Abami ba kabiri cyo cya 4. Ndakunda cyane. 2 Rois chapitre 4. Asome kuva ku murongo wa mbere kwa mbere kushaka kwa kabiri. 2 Rois 4, 1, basome 1 à 2. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo wiwe yari uwo mu biga ivyo kuvugishwa.
aramutakambira ati umusavyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye kandi urazi ko yubaha uhoraho none utwishuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo abagire abagurano biwe. Utwishuza n'umukayansiye waduhaye amadeni ni nka banke yoza amafaranga yanje arihe ntayufise ndafasha abahungu bawe baje kuba ba esclave. Murongo wa 2 Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza hari ico woba ufise imuhira? Hari ico woba ufise muhira? Yumvire uje kumubwira kuvyigora n'amafaranga. None ico ufise muhira? Umugore arafise urupfasoni rwinshi sivyo? Yarundi yashijwe yababaye yavuga ati hari ico ufise? Iyo ndakigira naye kuza kukubaza. Kweki naji wawe nacho ufise evidemment. Sivyo? Ariko Elisa yarazi neza ino nyigisho nk'abigisha ya ofisiki. Elisa aravuga ati nivyo kurarira amafaranga n'ayahari ariko umugabo wawe yari umuntu yubaha Imana sivyo? Muvise ko ari miki cyo kubaha Imana cyo gusenga yigishwa by'ubuprofete yubaha Imana ari integre sivyo? Imana ishimwe. Navuga yuko yiri mu nzira nziza yo kugororoka utari mu nzira y'ivyaha ubaha Imana usenga ukagira ikibazo hari inyishu munzi wawe nuko tawumuzi. Elisa aravuga ati hari ikintu ufise. Ati yamwishuye gute? Murongo 2 nawe ati umusavyi wawe naco mfise muhira. Gezaho umvise naco mfise muhira ariko arabesha ko Elisa arazwa gifise. Bandanye atari urwavya rw'utuvuta twa elayo. Urwavya muragumva? Ibujumbura urwavya ntajye bumva. Urwavya murabyumva? Hamwe ifaransa ngo vase. Ibujumbura avuga gute? Arangaritse kumva. Bidon. Ibido y'amazi y'amavuta dukoresha bidon hasi sivyo? Urwavya muragumva? Dukoresha bidon y'amavuta. Kana pana bidon igaragara ni bidon yari yuzuye amavuta. Bashaka kumva ino mugore avuga ngo nta na kimwe mfise kiretse akabidon kamwe. Mwana majambo kano kabidon none konfashiki. Valeur ya kano kabidon nishobora kuriha amadeni mfise. Hari ibintu usuzugura kandi ufise ariko bisa agaciro wumiyeko ukazibira umugisha wawe kora wumiye kuco ufise. Hari ikintu ufise ukwiye gutanga. Nakunze gose ngene yatubwiye muri mission yatubwiye cyane byerekeye kuvuga ubutumwa. Ngo ndazi ko ari ibindi bintu uvuga ariko vuga ubutumwa. Kwereka Yesu azagutwaye mu ijuru ubwo nyene hari icyo ashaka gukora yabivuza nabivuga habona abantu ko arambirwa ntacyo akora avuga n'ibiki. Hari ikintu kiri muri wowe ukwiye gutanga kandi wagitanga hari ibintu bizoza hari igisubizo hari inyishu zoronka mu gutanga icyo ufise. Ariko tugenda imbere y'Imana gusenga twumiye ku byacu nyongera ima Mana ati ufise iki? Nta na kimwe mfise. Byakweri kiretse yo kiretse ndayishaka kiretse akabidon kamwe karimo amavuta. Umva yavuze rangaje yivuguruza nta na kimwe mfise ariko ndafise akantu gatoya. Hanyuma cugira iki rero? Murongo wa 13 gera gushika kuri 6 aramwishura ati genda urabe ivyo utira mu babanyi bawe biri gusa biri vide kandi ntutire bike. Uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose ikintu cyose ko cyuzuye urabe aho ugitereka. Nuko avuye iyari abigenza kuno ariyugarana be n'abana biwe bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamwo suka. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramwishura ati nta kindi gisigaye. Ako kanya amavuta aca areka kuza. Navyumvise
abavyumvise ni bangahe? Imana ishimwe. Neko mutavyo ko muvyuma ntimuryoherwe. Je neko naneze ko kuravuga. Ayego hinya suka. Kada yasiguriye mu buryo bwumvikana. Dukoreshe bidon, sivyo? Afise bidon imwe yuzuye amavuta. Arakenye, sivyo? Aramubwiye ati fata iyo bidon imwe yuzuye amavuta uyirekere ngaho. Genda kuba voisin ababanyi. Wasavye bidon z'amavuta ntibaguha. Ko abantu barikunda. Ariko watubwiye niza iri vide. Igaragara. Kubutike begura citron ino muri Afrika icupa urayitwara ukamubwira ati ntana gusubiza iri vide nta kibazo. Bidon iri vide aratora. Ariko arakantu yongeyeko. Bondugira gute? Nusabe zikeya, usabe nyinshi zishoboka. Yabitahura yari kwiha ukwezi kose. Village yose. Nari kurondera turo village n'ahandi ishobora gushika. Ndazegeranye nyinshi. Ashaka nasaba umwe yumvira iyo sene agiye muri kumuvuze. Bite, ni sawa. Ndakeneye kaya kabido ndabubona buri vide. Apana igiye amavuta igira vide. Kugutiza gusa. Akira. Aratora imwe. Nzoyigusiza mu ndwi imwe. Aragenda aratora amabido menshi ari vide. Ngo agenda mu cuma ndiko twasomye mu nzu ariyugarana. Abahungu be bangahe? 2. Tarabere by'umukozi w'Imana yavuze. Ariko inco kumvira d'abord. Kumvira. Hari abantu shaka kubwira ibintu ngo acamwe abakizwa namwe mwataye barakorofye mu mutwe. Acafata iyo bido imwe igitangaza cyabaye. Uwo mbira ngiri filme no igira. Afata ya bido irimwe amazi. Mavuta. Arafata imwe yagumasuka umuhungu umwe amuha uwunamuha basuka muri vide. Siziko muvyumva icyabaye. Iyo bido iri yuzuye amavuta yace yivida yose yuza mu bido ya kabiri yatiye. Sivyo? Agiheza iri vide ashaka gusuka ku ya kabiri. Iri vide cyo yuzura iki? Amavuta. Avuye he? Yavuye he? Imwe ya mbere mu byumbereza turi mu biharuro rero. Imwe ya mbere yayivize amabido 10 sifate ngaha, sivyo? Bido ni amavuta ndasuse ngaha. Iyo ya kabiri yitonze ngaha iruzuye. Sivyo? Ariko ifoko ni ya gatatu iri ijyanye yuzura. Bica bigana gute? Fata ikinyene kiri vide. Ngacangenda gusuka nk'ikigugu. Ikijuju. Ukagira gutya. Ukazona amavuta ngo igitangaza naho gihagaze. Ya gatatu iruzuye intambwe ya kabiri. Umungu undakaza ni yindi ya kane. Agafuta 4, 5, 6, 8, 9, 10. Yumvire bwa mbere niyaza ko kuri bido ya mbere gusa gusuka byari bisanzwe. Sivyo? Byari bisanzwe. Wobwira gusuka video iri vide ni yuzuye gushike muri video ubishobora. Ariko gushira gufata bido iri vide ukayisuka mu yindi iri vide bisaba kintu cyitwa ukwizera. Niyaza ko iyo rero ya mbere iri vide n'indi iri vide byaramugoye kubigira iyo mugore. Asha ndamwemera nta kumana umukozi wawe yavuze. Birakora! Fisto! Dana ya ibido yindi. Niyaza ko izikurikira zose yagumasuka. Haleluya, rabasankara tatara, yerekera basandara. Aryohewe! Avuga ati bya bintu nivyo. Niyaza ko amabido yose akurikira yasutse arimo louange ya adoration. Ari atera imbyino. Korase, Fisto na Gerard Butere. Kubera iki? Baramaze kubona ko bikora. Intambwe ya mbere iragora. Petero akiva agenda ku mazi byaramugoye kugira intambwe ya mbere. Yagize gutya abona birakunda. Iya kabiri, iya gatatu, iya kane. Ariko agira shike abona igihuzi yagapfuye. Kumiza amaso kuri Yesu. Imana ishimwe. Ariko murongo na muri musomye verset 6 ngene ihera. Murongo wa 6 ngo hageze yaryohewe yujujwe ngo zana
mama zaheze. Avuze ngo zaheze, ngo hacha umurongo waheze gute uvuga ngo iki? Ngo l'huile s'arrêta. Byace bihagarara. Byagaze kubera iki? Habuze bidon yo gutega. Kweki yatoheze ikeya. Yagenda muri ville yose agatora amabido yose ariyo. Yaje miliyarderi. Inyigisho iri ngaha rero gutega. Kwitega. Witeze iki? Ndazi ko kurasenga, ndazi ko umutwaro, mbega umutwaro witeze. Kenshi turisonzesha, washobora kwisonzesha iminsi 21 ariko utiteze. Ndashobora kugira ko utiteze kubera iki? Wasenze, wiyugaranye, wisenze, wisonzesheje, wiyirije, wasenze, uravuye masengesho, urimyoza, uridodomba. Wavuye masengesho, urafuha, uragira ishari, kandi uvuye masengesho, bisigura yuko urasenga, gutatona uraye ko vyokunda mugabo ofo muri wewe ni witeze. Uiteze uramubona. Sivyo? Batubwiye ibyo abafiançailles nga, sivyo? Abantu bagira fiançailles. Turi mu kwezi kwa gangahe no munsi? December, sivyo? Tufate umuntu ngaha umuhungu n'umukobwa bafise mariage mu kwezi kwa 4. Sivyo? Muri avril. Bariteze kugira mariage. Ubu nyene ndazi yuko benshi usanga na salle de reception bamaze kuyifata. Naho tayifata bamaze kuyiviza. Sivyo? Umukobwa agiragire mariage aritega, uramubona ngene ijya kora byose urabibona. Akobwa bazamazanye iki muri mariage? Amasahani, mashuka, amafurusheti, ibiyiko, safuriya, iki? Amanape, sivyo? Uwonye kuma ndazi umukobwa umwe chaque fois kumwisho yamafisa akanagura akabika. Akagura amasahani akabika. Akagura amafurusheti akabika. Kanukosa kitega kwera umunsi ariteze. Ari prepare, nje yumvira vyose, ari yumvira abana, ari yumvira urugo, kwereki ariteze. Sivyo? Utiteze nawe agira gute? Mana ndashaka umugabo kumwisho puf yose. Nani kiyiko nta kintu mubwire. Eba nzoyigura hageze. Imba izo myaka 10 naho je nagura ibiyiko bigwifira. Uiteze mu mutwe wiwe, comportement yiwe, ariteze. Arazi kumwanya n'umwanya Imana. Isaha Imana anytime. Je mu gitondo mbyutse namaniteze surprise y'Imana. Kandi abwira Imana ni Imana ninabona surprise yawe sinkanguka ndanezerwa kuko ndayiteze. Abatiteze bamuge kumbe Imana iranzi. Kumbe nani regiranzi Imana. Surprise. Uiteze bagati Yesu yavuze, Yesu agira akora igitangaza. Kuko nenda bizi kubishoboye. Siko bwanje naba Shaka bibone je nahinda bizi ko ubishoboye kandi nyumva kandi nyishura. Nta narimwe nigeze mbona Yesu. Ye data, egura bakunda abantu ba. Beguriteze igitangaza. Uraboshwe n'ivyaha, uriteze ko Imana yoca umunyororo. Urazi ko yo kukura mu ngo busambanye. Iyo masturbation, iyo vyiyumviro bibi, iyo shari. Urumva ni karaktere yanje niko tumezi wacu. Eba papa wanje umubona wewe yarushanga. Ni witeze kuba different na papa wao. Hata kiba witeze. Hago witeze kubandanya continuité. No guhumwana wawe iyo daimoni yishavu. Witeze. Ba nasuka igihe cyose hari amabidon amavuta yaseseka. Tana, fiston. Mama, nta bidon. Ntacu naramaze. Mwana yemusoma yaciye afata ayo mabidon yose zuye amavuta arayagurisha ashari amadeni. Yes! Inyishu Imana yayikuye mu nzu yiwe. Hari inyishu ikibazo cyawe kiri mu buzima bwawe.
kiri mu mutima wawe, kiri mu ngabire ufise, kiri mu bagenzi ufise, kiri mu muryango ufise, kiri mu vy'Imana guhejagije. Hari ikintu ukwiye gutanga, tugire kamere yo gutanga ivyo dufise. Abantu barumira ku bido ya mbere bagapfana iyo bido ya mbere, ariko Imana ishaka iyo bido ya mbere uyisuke, uyisangire, uyisohore, kuko iyo usohora Imana niko ihezagira. Imana ishimwe. Ndakunda kubashingira intahe iwanje, kuko ibi enseignement menshi ndabigisha nayo naronse muri experience personnelle, nivyo Imana yigishije mu buzima bwanje. Hari ikintu mu Cyongereza bita breakthrough, mu Gifaransa bacita ngo percer, mu Kirundi bavuga gute? Umuryango wuguruka kugira ushobore kubandanya. Imana ishimwe. Hari abantu nk'aba bazibiye baboshe, ariko urakeneye percer, bakeneye Imana yugura umuryango, ariko Imana izakura umuryango ku saha yawe wama witeze. Imana ishimwe. Haleluya. Abajene munsi ko mushe kwitega, navuze abakobwa uno munsi bategura, abahungu bitegurira iki? Abahungu usanga bako barakoresha kuminize intebe. Ari umugenzi yarafise yitegura agakoresha intebe, agasiga verni, arakwiza naho tuba utwoyonona, atakuyibikisha atakuyibikisha ahantu n'amakusa arakoresha meza, tuba twicara kuri amasheza asanzwe ngo nimanyega amarenzo zamugabo zirahajya. Arakoresha igitanda, twege siyo turi nawe kwategura, kandi yadutanzugira manera twese kwa yiteguye, kandi abitegura atamufiansa raro. Sivyo? Nta mufiansa bwaronke. Rero ashaka kubona umuhungu cyangwa umukobwa wewe birumvikana. Umuhungu 30 ans, 35 ans, yigumira kwa papa. Mana ndagushima. Papa, utashe amasaha 35 ans. Umuhungu wa 35 ans. Aha ni munzi wanje. Keza gutaha saa 3 irenga. Papa ntacu uzosubira. Ariteze. Umuhungu bazogira gute? Azogira gute? Azosiga se nande na nyina. Nukweguma muhira soka. Nimba witeze, soka, witegure, kwizera. Umubona utamubona nimba uri y'urukuraja, Imana irabibona. Imana ishimwe. Urashaka hariho intahe namara babwira, sivyo? Intahe yo muri Kanguka umuntu yasamye amaze imyaka 6. Nababwiye kera natanga no gusengera abashaka babo. Yumvirije inyigisho yo guhangana na Goliath bitewe n'iseze imbere, hanyuma acagira ukwizera. Arumvise cyo kugira ukwizera, aca ategura chambre y'umubebe, arayitegura, aragura agatanda k'umwana, aragura impuzu z'umwana. Mwana yumvise? Bashaka kuzoyisubiza abantu bayumve kandi bashasha. Aragura impuzu z'umwana, aragura vyose, aragira mubebe gutukuntu gushira ngaha nukuntu. Kubera iki? Yari yiteze, ntarasama. Ariko Mana ndagushima ko ubisengesho ryanje, ndagushima ko ari umwana waneguriye. Niwe muntu wa mbere yaronse umwana muri Kanguka. Abona asama, yasamye chambre yuzuye n'udutanda n'uduhuzu. Impuzu umuntu azi ko muganga akubwiye yuko uri enceinte, ucitanga kwiyumvira ja kuri internet Google, kuraba byerekeye ababebe, kuraba byerekeye abiyungenze, kuraba byerekeye kweriki, kubera ijambo ryande gineko. Ijambo ry'Imana ryo rivuze iki? Imana yavuze. Mana ntakanda bibonye ikasha. Hari unebigize arabigira par emotion, muvye inyigisho. Takigura uduhuzu. Mana naguze uduhuzu gutu. Arindira 6 mois umwaka cyadutanga kado. Akira. Ya bintu nibikora. Ndivyo. Yabimbariye kandi. Acadutanga. Ya bintu nibikora. Wari kurapima cyangwa wari witeze. Hariho gupima no kwitega. Nimujya gupima. Umuntu yiteze arashima Imana. Umuntu yiteze ntiyidodomba.
umuntu yiteze ntafuira abandi, ntagira ishari, baravuga ati yaronse, uwanje arahari, uwanje ari mu ijuru. Mu buryo butaboneka ari ku isi, mugabo mu buryo butaboneka arahari. Azokwegwa nande? Na wewe. Ashobora kuba araza kugira amavuta. Mbega amavuta amashasugura. Iyo amavuta ni assistance y'Imana. Amavuta y'Imana. Kwereka iyo amavuta yagumye agira kuva ku ya kabiri, sa amavuta yari afise mu nzu, na amavuta yavuye mu ijuru. Sivyo? Hayari afise yavuye mu ijuru. Icyahagaritse nuko yabuze bidon. Yabuze bidon. Cyo bihagarara. Hari imigisha yawe yahagaze kwera ata bidon. Warabivuyemo. Uri kuri doga, ntugisenga, waraje gusenga, nta kundi, nta chance ngira. Reka mbeho gutya nakare, bose nibahamagare kurongorwa nzowagutya. Bidon pe yagi. Akimana shakraba mbega uraciteze. Muze gusoma Luc 18, ya nkuru ya mupfakazi, siko n'umujije w'umunyakibi, aravuga ya nkuru yose hageze ku 8. Ngo mbega umwana umuntu yaza bazosanga kwizera. Bisigura yuko kwizera na perseverance birajana. Urapersevera ko uraboshe, hari ingwara byanze gukira, ni witege yuko Imana ubwa mbere vuga Imana yashoboye kunkiza. Nimba narakira nuko Imana itarashaka gufyona bouton. Ariko Imana yashaka ko nitega. Ngume niteze. Kadabe ku burero bwo kwitega. Turabe Yohana 6. Imbere yuko soma Yohana 6, nabemeye ko ngenda babwira iby'iwanje. Ngene Imana nyeretse imiryango yuguruye. Nababwiye perse, nababwiye ngene imiryango yuguruka. Hari imiryango myinshi Imana yugura mu buzima bwawe, sivyo? Ariko hari imiryango ndayita ibijyango binini. Uwo muryango wugurutse, ubuzima bwawe buca buhinduka bwose. Kubera ari umuryango munini, ni wuguruka mu buzima bwawe, ntaho bihuriye n'ubuzima ufise no munsi. Imana ishimwe. Umuryango wa mbere nawe babwiye kenshi wugurutse muri 2009, sivyo? Nakwamye byapfuye byose, ndataho ushaka gushima mu bibazo. Gushima utazi ngene bizomera, ukamushima gusa. Uhimbaza Imana, umuryango uruguruka. Ukwezi kumwe Imana ikora ikintu cyitwa connection. Connection mu kirundi no guhuza. Hari umuntu Imana ishobora guhuza, ubuzima bwawe buca buhinduka. Sivyo? Nayabwiye ko n'umuntu twahuje, Imana yampuje. Iyo nyene izanye nagiye kugira application form ngo ndondere, yasanze ahondi. Kweri ki Imana ashatse kumpuza nawe. Nabibabwiye raje no ngaha murabizi, sivyo? Ubuzima bwacu buca buhinduka gose. Ko kwezi nyene niho nahura na madamu kuri internet, murabizi. Ukwezi kumwe. Wone umuryango umwe wa mbere mu buzima udasanzwe, sivyo? Hanyuma kera narageze ko nabuye ko nabaye Afrique du Sud, ndavayo ngarutse nari mu businessman, nkagenda Dubai, nkagrangura ama machine, nkazana nkasubira Afrique du Sud, Johannesburg. Paf, umuryango rugarika complètement. Imyaka 10 hasura gunyura mu ndege. 10 ans. 2013, fin 2012, kuri bonane, umugore umwe ari mu Bwongereza, muri Hollande, aranyandikira email. Amira ati Imana iguhezagire muri no mwaka, kandi ihezagire ingendo zose uzogera muri no mwaka. Avuze gutyo navuga ati ntarumva ijwi rimbwira ati hageze ko ubunyene ugira ugende muri Amerika. Nta ticket mfise, na mafaranga y'itike mfise. Ufise iki? Niratangiye kwigira ino nyigisho rero. Ufise iki kugira muri Amerika? Mfise ndashobora. Ndafise uburyo bwo kugura passport. Passport ya mbere naheze ko sinakigenda. Ndafise uburyo bwo kugura passport. Ndafise uburyo bwo kuriha $160 muri ambassade ya Etats-Unis. Nivyo gusa. Ariko nta ticket mfise. Ndafise abantu baba missionnaire narinzi muri Amerika, b'abanyamerika barabaza mu Burundi, nafasha ku interpreter. Okay, birakwiye. Genda rero kuri passport. Hamugende muri ambassade. Egira madame arandabazi, urashobora kubibaza ko nkafise gutyo.
ndamubwira ni jewe nagize inzozi bice haciye iminsi 3 nagize inzozi ndatonze bakora atanga amaviza ayo uwa mbere bamwima uwa kabiri bamwima uwa gatatu bamwima shitse paf kashe ndamubwira ni nagiye ngo kugizana kwawe kanagenda muri ambassade ndatonda ndabwiye ko nta na document nimwe nerekanye nashitseyo nta na 3 minutes zaheze barambwira none ngurangura barambwira arabantu uzi muri Amerika ntirabazi mwamenyaniye he na missionnaire barabaza ngaha ngo jo kenze uzo gutora passport mu visa ikibazo naronse ampaye hakuvuga ngo amen nahise ikibazo kimwe gusa itikivahe ku buryo nagasare winjiramo muri interview mvuyeyo hari abantu babicaye hajya mu kwa muganga reba bahoze bakora mu maso yoya abuze ko navuyeyo meze gutya ko nimvira itikizovahe bose abari bicaye ngaho bose barazi ko nabuze aho nabimenye nuko bukeye tuje abaronse visa tuje gutora passport bose ngo wewe wararonse wewe bose bavugiye rimwe wewe wararonse ikweki mwese mutangaye twasige turavuga ngo yo baramwimye uwo munsi nyene mvuyeyo canagenda nibuka neza kanamize viva hano bogereza imiduka mpagaze hajya mbona umuntu araje wa mbere ndamushinga nahe yubisiyo nahe nonzogena ryari ndacizera ko nzoronka itike nangahe $1200 cyo gihe $1200 cyambwira ngo jewe ndashobora kuguha la moitié hanyuma nimba ari Imana yakurungitse ugarutse ndadukoza yansubiza kandi byageze gutya nyene tamuna n'undi kabiri nawe nyene ndamushinga naye wa mbere amaye 600 nabwo nande kwa hindi 600 niwagaruka uzayansubiza yansubije zoshima Imana nta pression ashizeko ndashika nabwira madamu nagiye kabaye kandi nabwiye kuri ko naciye ngenda nta n'indwi yaheze naciye ngenda muri Amerika ngiye he Imana ambwiye ngo hari umuntu hari indi connection uzoronka yindi muri Amerika ngiye ntazi iyo mvuye mugabo nagenda hagaze kwintu ufisiki agibize ufisiki ndashika muri Amerika ndashika New York cyangwa hitwa Charleston aho Charleston haraba ama opposition ambuza kujayo haraguruka abantu banzira uyo muntu ni mumakire nabwiye Imana uwambwiye ngendeyo nagubwiye kandi uzojayo kandi Imana yacinza inzira ndashikayo amara imisi 5 hagaze komva Charleston Mana wamariye mwijoro Mana wamariye ko ari umuntu ngaha it's my business ni jewe ndabikora mu gitondo roju ngenda niho rero Imana yashimye ati hari umuntu muza guhura ko gihano muri group y'abantu babakizwa babagabo numva bavuze umuntu Imana yambwiye ati uyo muntu wavuze utazogura nawe abwiye nti hari umuntu wavuze sinamuzi akimana mbwiye murahura nawe sawa ngo katumukuronde baramubura baramurondera bagiye kumuronka kenzo mfata dege digital bamuronse bayo umuntu aguye mu Burundi ngo akeneye kubona aranze ngo ya marondere kinone Imana mbwiye ngo mubonane ega abazona barantelefone ngo umuntu araje asanga hondi kwavuganye 5 minutes acambwira ashama carte yewe na email ngo rashinyandikira niwashika New York kutuvugane vyose ngo imbere y'ukuza haraciye ukwezi Imana yambariye ngo hari umuntu avuye kure w'umissionnaire nzoguha ushigikira shitse New York namwandikira arambwira ati bon icyambere waje gute ntazo namubwiye waje gute naje n'indege bien sûr none warufite amafaranga y'itike indege goya hari abantu babiri bamaye 600 na 600 ashaka byandika $1200 hari kidu keneye cyo gihe amatara y'amacitse mu Burundi ndakeneye convertisseur ugira cyo gukora iwangahe $500 okay urafite konte mu Burundi amafaranga yantanze gushika mu Burundi ngiri muri Amerika kuva munsi rero nicyo gituma muri uwo mwaka 2013 nagiye kabiri muri Amerika muri juin nsubirayo muri November ndagenda muri Schengen ndagenda Suède ndagenda muri Belgique imiryango yugurutse ngaho
icyo gituma hashoboye kuvuka Kanguka. Ko nayifise aho njyama, nayifise icyo mfungura, nta susi nayifise, nicyo gituma Kanguka yavutse. Nshaka yuko byose byavuye kuri ufise iki. Imana ishimwe. Mwumvise yuko ajya amavuta yaguma asuka. Nshaka kubwira ikintu kimwe, gutanga, hari dukunda kuvuga ngo gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa. Nimba ufise icyo utanga, gitange. Gitange atari uko uwo muntu uri kuragiha ari waguhezagira. Gitange kuko ari principe y'Imana. Imana ishaka abantu basuka kugira igume yongera ku bantu baguma basuka. Tanga ubwenge bwawe, tanga ingabire yawe. Nimba uririmba, genda uririmbe, apana bagote mutampaye amafaranga yasi mpagarara hajya. Mutampaye amafaranga sidirimba. Mutampaye amafaranga, mutandiye itike y'indege sinza kuvuga ubutumwa. Ivyo nababwira ko ndabibona muri iyo niko ndavoyage. Sinza ingabire yanje murayifina kosha. Mubigire turabe rero. Mubigire niba mubishobora. Ko mundondera none. Nukumenya yuko icyo ufise cyose gitange. Ingabire ufise nimba uri aha mu ishuri, niwumva hari umuvyeyi afise abana bazingorane mu ishuri, mufashe nimba ubishobora ivyo biharuro. Bitange. Akuna abantu bakabafisha batanga, bamatanga umwanya wose uzabwa no gutanga. Uwunda ababaye gicu utanze. Mwishengero abantu bakoropa ngaha, Imana komera amashano bakoropa ngaha. Haleluya! Bafite umutima wo gutanga. Samedi mu gitondo kuzinduka, abandi bari muri dodo, grass matinee, urazindutse kuzuga amashati, kuzinga amapantaro, kuza gukoropa ngaha, gwandagura intebe, afite umutima wo gutanga. Abantu babikora mwese muzobona umugisha w'Imana. Amen. Kira kamere yo gutanga, siko? Ikintu cyose utanga ukoze neza nta gahombo. Uwo muntu bikoresha atagushimira. Nato gushimira ndiho azoguhemba. Imana ishimwe. Muri 2005 hari abamisiyoneri baje ngaha b'Abanyamerika b'abazungu. Baje kuba ngaha bamaze imyaka 4. Iyo myaka 4 bamaze ngaha, numvise vision bafite ku gihugu, amashengero bubatse amashengero ashika 57 mu gihugu cyose. Bashigikira bose vision kubaka ibintu byinshi cyane ku gihugu. Baza na famiye babino. Bari mu shengero paneli turimo. Hanyuma je turahura, numva umutwaro wo kubashigikira. Nta mafaranga nayifise wo kubashigikira mu gukoresha ingabire yo kuvuga Icyongereza. Nama ngenda dimanche ku interpreta. Harageze igihe ndaza ndasaba uruhushya pasteur. Nabwo siko byibuka. Ndamubwira ni pasteur nyemerera nzorenda dimanche mwenga yinde kubafasha, namusigurira vision ikomeye. Barakeneye umuntu abafasha kuko nabikoze abandi bazosaba amafaranga. Ndagenda nkaba ndiko interpreta. Agera igihe bagenda ku ruguru canke kure, bakaza kirte yahera itarahera bakaza kuntora ngaha. Tukagenda. Kama mazi imyaka 4. Atana franc bama. Kandi bayafise menshi. Icyo bakora tuvuye kuvuga ubutumwa bagiye Tropicana twarasangira. Twagera muri restaurant kameme aho niwe gushaka kunyima. Tugasangira. Hanyuma banahanye basikana hajya kuri BCB siège. Bikabananira no gukoresha igitoro ngo banshikane mu kinanira. Bikanka ngaca ngenda gufata bisi n'amafaranga yiwanje. Shana warugeze kumberanga ariko nona abazungu bagusize umuti. Ubarondera kwiki. Kwera abazungu gusa. Ndazi cyo ndiko nakora. Nta mafaranga ega abazungu bose ni batanga, abazungu bagumu mwana mubizi. Abazungu bagumu. Ndavuga ni ndaje ko nakora kuko vision bafise ibaye realize igihugu cyacu kizoronka umugisha. Ndashaka kuba guparticipa muri kino gikorwa. Bavuga ngo Kristo ramukunda nta mafaranga dusaba. Nje tumukundira ntari materialist. Navuga ni mutima nkavuga ni mwana gowe baje.
ndiko ndavuga umugisha navuga ngo ibiki. Hanyuma imyaka ine iheze baraheza. Turagenda kuri restaurant, hari restaurant y'Abahindi yari yamukiriri. Turagendayo cyangwa ngo Chris baraduhezagiye. Ndataka nani giki ndaguha. Mumvirize. Hariho ondulaire, nayo mu bya internet munabizi bamwe bamwe. Brunette. Hariho ondulaire ndashaka kuguha comme cadeau. Ariko ninabura uyigura. Kandi yaronse uyigura. Ashari yesikuza ku telefone ngo yagiye. Bayiguze. Ndababwiza ukuri imbere ya ndiho sinigeze nidodomba na gato. Kuko naramaze kubona ko atana kimwe nshobora kwespera ko abantu nespera ku Mana yo mwijuru. Bace bagenda haraca umwaka bagiye muri abo dictionnaire nafasha amashyine menshi bakuma baza bagenda muri abo baza bagenda hari umwe umujene nawe acha mujana gukora muri Tanzania. Hanyuma mwaramubonye mwana wabwira twahora muri 2009 sivyo? Araza aje mu Burundi Imana mbwira ngo demisiona ukazi ugene mu Burundi umarayo 3 mois. Hari ikintu ugiye gukora mu Burundi. Acara demisiona. Ararondera umuntu numwe yorondera mu Burundi. Hari bari bazinanye bakorana ashasanga yaronse akazi. Ashabwira umusonero wo wundi muri Tanzania. Tegeza uja mu Burundi ntabara umfashe. Ume umuntu wizigira afashe mu Burundi. Uwo muntu yari jewe. Mani shimwe. Niko nahuye na wa wundi mwumva wa 2009. Acambwira ati hari uyu telefone ngiye email paf. Yaciye he kwihangana pana 4 usuka. 4 usuka. Maravuga ati muri uko gusuka genda guhereye nk'umugisha. Nabwiye ngene natanga kanguka kuri site yo muri Canada out of the war amezane 5 ntabona umuntu numwe ntazi ko akora bisoma nguma nanga misi yose ndandika harashika igihe maravuga ati umuntu aguma suka ingacishe mo mu mugore tabona email mugusuka ari umugisha nuwagarike gusuka gumusuka witega isaha Imana iragera pa nuzokora Imana ngurondera abagore shaka gukora Imana igaca ahandi ukorera Imana kwera witeze kiva kuri ndiho tejo cyose nacuzi mbwa kirahari ndiho akeneye abantu bari mu movement bariko barakora abajene mushomereye bana kujama kuja saa 4 uvyuka saa 4 10h 11h ya na bread nga chai nasukari urugabo n'ivyangwa nasukari genda ukore urambara ati nta kazi kariho none ko na depoje nta nguvu ufise nta bwenge ufise urase diplome uri qualifié none ivyo nibikoresha iki genda usaba ahantu uti nta mafaranga yenda basavye ndatanze service yanje urabe ngene Imana izoguhezagira genda ugira icyo ukoze nubwo atabadogwa amafaranga nukorera amafaranga ukore gutanga nivyo bazoguhemba dushoboye kuronka ingufu zo kubandanya mugabo kora gira utange. Nashaka kumbwira ko hari ivyo wize hari ivyo uzi ukamara 6 mois ukumuryamye ngo byanse ugwa muri nouveau gusa ari nouveau hari inyuma appel d'offre yigire mugabo hari icyo kuratanga apana kurondera gusa senga ariko witeze kandi uri en action. Mani shimwe abantu benshi barizibiye ba hari umuvumo mu muryango kwe yase umuvumo wewe ni witeze none ushaka umugisha ube ushaka gutsitara kumigisha gusa apana cyo gutsitara. Imana ishimwe kadusomerera hajya muri Yohana 6:3 Yesu aduga umusozi yicara nayo n'abigishwa biwe. Kandi Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yari hafi.
Yesu yunamuye amaso abona ishengero ryinshi riza kuri we, abaza Filipo ati tugurire hehe imitsima ngo barye bose? Icatumye avuga atyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi ico agira akore. Yarazi agira akore, arivugisha ngo tugure imikate. Anakoje Yesu yarabizi. Nta mafaranga hari yo gura imikate. Tugure imikate. Hanyuma ngo yarazi agira akore bandanye. Filipo aramwishura ati imitsima y'idenariyo 200 niyo bakwira, naho umuntu wese yohabwa gatoya. Umwe mu bigishwa biwe ni Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu afite udutsima 5 twa sayiri n'udufi 2, ariko tumaze iki mu bantu bangaho? Uwo ni Andereya. Andereya avuze ngo yavuze nka wa mugore sivyo, ntacyo dufise, ariko hariho udutsima udukate 5 ku bantu abagabo 5,000 n'abagore n'abana plus de 10,000. Abantu 10,000 none 5 tumaziki. Yesu yashaka kubereka yuko utwo nyene ufise iki. Ndashaka kumultiplier duke ufise. Abantu batagifasha abandi, batagiterera abandi. Ngo kubera iki? Ngo yakrize mu gihugu, ubuzima buragoye. Fise dukeya. Cyawumira kuko 5 gusa twaguproduza byinshi. None ko mse 5 tumaziki. Filipo namubwiye gute? Bandanya. Filipo cyavuga ngo iki? Hatanguye Andereya. Amafaranga, Filipo yavuze amafaranga ni make, hariho dufaranga duke, ntaco tumaze. Ntuzera nawe Andereya ngo imikate ni mike. Bandanya. Yesu aravuga ati nimwicarika abantu. Kandi aho hantu hari ivyatsi byinshi. Nuko abantu baricara, igitigiri cabo cari 5,000. Yesu yafashe decision kwicarika ko gitangaza kweki yumvise ko bavuze ko afiziki imikate a multiplier. Dieu cherche quelque chose à multiplier. Imana ikeneye ikintu igwiza. Dushaka manu misi yose, manu yageze igihagarara. Manu irahaba, ariko manu nizokwama imisi yose. Hari igihe manu stopa, paf! Sohora rero icufise. Ico rero ufise nawe Imana ishagira gute kukigwiza. Hanyuma bicahise bose, murongo wa 11. Maze Yesu yabira ya mitsima arayihezagira, ayigaburira abicaye. N'ifi nazo nkuko bagomba. Bose byose arabigwiza. Bamaze guhaga, abwira abigishwa biwe ati nimutororokanye utumanya gutwi imitsima hoye kugira igipfa ubusa. Ndakunda gose ni 13. 12. 13 nayo. Baradutororokanya buzuza ibisimbo 12 vy'utumanyagu twa ya mitsima 5 ya sayiri utwabariye bashigaje. Mana ishimwe. Ndakuze ikintu bwa nabibonye ako Yesu nawe tuntu twa multiplier miliyoni 10,000 ngo batore n'ibyatsi byasigaye ngo bibike tubitahane. Kubera iki? Kandi afite pouvoir yo kumultiplier atumoma. Yigisha komeye kirazira kugaspia. Yesu nashaka kugaspia konona. Ari gihe amaresitora yino ntibabimenyereye amwe ugiyeyo nkababwira ati byasigaye abana ntibajya byinshi. Bashaka kubintekerera ko nakanuye amaso. Tekera ntose biriha. Ndabisohokana nyene ndase frigo. Kirazira konona. Abantu bavuga ngo nahezagiwe ndata muri pubere, uta muri pubere bizima. Ko kwita muri pubere hari ababikeneye basi, gende bahawe bikeneye. Nayukunze ngo tora ijya mikata yose asigaye yarenze ko hanyuma kugira gute muyitekere. Iratwenza ngende babitekeye mu biseke basanga bari biseke bingahe? 12. Abigisha bari bangahe? 12. Umwe wese yatwaye gwiwe muhiriwe ha. Ndagarira quelque chose imboga mukeke. Dieu pouvoir. C'est pas par la jawe 12. Imani yatanga, imani yahezagira n'umusesekara. Muvye Imana guhezagije nimba bivuye ku Mana.
apana ko acumuka ikabiri icuya gusa sivyo nimba cyavuye ku Mana mu vyiguhaye hariho 12 nubwo batayivuga ngaha sishobora kwemvanta bitanditse muri Bibiliya sivyo ariko ati abagabo bari bahaze vraiment yumviye bari bahaze ntihabuze bamayibo bahurira mu akira shapeti ndanditse muri Bibiliya sivyo muganaza yuko bahuye no mu mayibo bari kumuha niko nibaza wamufise icyo utanga ikintu cyose Imana iguha no gutanga kandi shimwe abantu benshi barahushije imvugo ya Yesu yitwa ubuzima bugiye gute busagutse la vie en abondance ikibazo abantu batatahuye bumva yuko Imana Yesu avuga ngo naje kubaho ubuzima kandi murongo ubuzima busagutse abondance no kuvuga iki abondance no kuvuga yuko wewe wikwije kandi ufite n'ibyo utanga abantu batahuye mu byo busagutse ni jet privé nukuranga amazu y'ikiriri uriko byo busagutse gutunga amamiliyoni amamiliyari c'est pas ça umuntu asubize busagutse n'umuntu afise ivyiwe n'ijya atanga Yesu aduhaye ubuzima ubwo buzima rero iyo uvuze ubutumwa iminsi yo twumvise iyo bagiye kuvuga ubutumwa baronse ubuzima bagiye gupartaja ubuzima n'abandi bariko barapfa uno munsi abantu bose bicaye ngaha bakijijwe nuko ari umuntu yaguhaye ko ku buzima yaronse mani shimwe rero abantu bagira ngo ubuzima busagutse indege Prado c'est pas ça ubuzima busagutse si Prado ubuzima busagutse n'ubuzima burengeye uri satisfait uratanga n'abantu kabaha mani shimwe Imana yaguhezagije uburyo uvuga ati okay mwewe mutange mwewe muri amara bonus ko muratunze gutunga ni iki ndabaza ikintu kishemwe gutunga ni iki gutunga sama konte muri banki gutunga ni kuba satisfait n'ivyo Imana iguhaye ukagira amahoro muri ivyo mu vy'Imana yaguhaye kandi ugashima umuntu atidodomba atimyoza adashigira ishari wona umuntu umutunzi wa mbere hari abatunzi benshi abamiliyarderi bagowe badasinzira mu ijoro baba bikeka babica bagmati bariha aba espion cyangwa abatiyo ya gaje cyangwa batuma abantu baje kugura abagore babo aho baje hose n'abava babavanga ufite amafaranga uguma ufite ubwoba ko umugore wawe aguca inyuma ufite ubwoba ko amafaranga yawe bayayiba ufite ubwoba ko bakwica uwo muntu n'umukene ariko umuntu yifite yaharyama akika ubusaya avuga ati uri Imana uri yawe uri ndiho shimwa Mana iguru Imana icyayi nubwo kirabura kiraryoshe naronse isukari uno muzana naronse ariko ejo nzoyironka shimwa Mana uwo mutunzi gutunga no kuba mu Mana ukaronka amahoro muri wewe ukanezerwa mu byo ufise umuntu atunze n'umuntu afise umutima utanga ndabwiza ukuri abantu bamwe basuka badatanga tuvuga yuko bamwe biteze bafite amafaranga menshi bashobora kuba amafaranga menshi ata muntu numwe benefisa ku mugisha wawe ndakubwiye yuko ayo mafaranga ufise si umugisha w'Imana kuri wewe uyacira uyahindura umugisha w'Imana iyo utabaye gusangira iyo usangiye n'abandi ivyo ufise byose bicika umugisha kuko Imana ivuga ati uwo muntu ariko aratanga ndashaka gusuka Imana ishimwe muze gusoma mwanyi kuragenda muze gusoma muri Yohana 2 kuva mu wa 1 kuri 9 Jean 2 verset 1 à 9 muze kwasoma Yesu agira gitangaza agahindura amazi umuvinyo yabwiye ati mutore yazavye nyene twavuze ngo ni bido basi tuvuge bido abwiye ati mutore intango ikirundi shiza n'intango mutore intango muzuza amazi ngo muzuze gushika hejuru cyangwa some nyarose twasome kugira bavyumve Jean chapitre 2 soma tumegene Yesu yababwiye ku munsi ugira gatatu haba ubukwe ikana igalilaya kandi nyina wa Yesu niho yarari Yesu nawe soma murongo w'indwi dusimbe murongo w'indwi verset 9 verset 7 Yesu arabara ati nimwuzuze izo ntango amazi
bazuzuza kugeza ku mbiga kuja kumbiga jusqu'au bord. Ya ndabikunda ko abantu bari batahuye neza kuko bageze hagati baronka gushika hagati. Mbega wowe uzuza gushika he? Uza gushika he? Kanaye ku murongo nawo nyene wundi bantu basigura nabi mugabo ndabereke ndisigura muri Luka 6:38. Luke 6:38 nyarutse. Luke 6:38 38. Luke 6:38. ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze. Haleluya. kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Iyo mugeramwo niyo tuzosukamo. Ninda zosuka ndiho azosuka mu yuteze. Niwatega agagombe gato azosuka muri ako nyene. Niwatega mironko azosuka muri mironko. Niwatega indobo azosuka mu ndobo. Niwatega igunguru. Haleluya. Ibyo uteze witeze bingana gute? Nakunze gose umuntu wange utangura ngo inyigishe kunyigisha muravyo sekuwe itsindagiye et qui déborde. Pourquoi déborder? Déborder nous vango isesekaye jahe none isesekaye jahe kubandi hari abantu bakeneye ibisesekara biva kuri wewe pa kuri ukungana kose. Ndabwira kungana kose abantu bavuga abanyeshuri ngaha ibigira bashaba fonctionner yo mu ONG. Abanyeshuri muri ngaha ndivuga ku université Kimire nani faranga rimwe nakoze ko jewe. Ndivuga yuko jina mu externe ndoko amafaranga naronka yose ku université hariho udusesekara ku bandi kwa nabonye umurongo nyene. Mani shimwe. Abayitije muri ngaha hakwiye kuba umusesekara. Kuri tujya muronka habe udusesekara. Imana ikeneye kubona utuntu tuvako. Arabatsindagira bakaryamako. Muriko muri niga. Bireke bisesekare. Harabikeneye. Shishigikira umwami umurimo w'Imana. Gira icyo utanze. None dukaze dutanu gusa. Oya utwo nyene. Ufisiki. Niki ufise? Mani shimwe. Katurangize rero ahantu hanyuma muri abami ba mbere tunyaruce tuheza. Roi ndakunda cyane murahazi inkuru ya Eliya chapitre 17. Imbere yuko asoma iyi nkuru murayizi nabivuze kenshi siko? Imana abwiye Eliya genda Sarepta Zeferati sivyo? Hanyuma uzosangayo umupfakazi j'ai ordonné. Imana ngo nategetse umupfakazi aze kuguha icyujya. Icyo gihe imvura ntiyagwa. Umupfakazi afise duke. Utwonyere iko Imana ashaka gukoreramo. Hera kuva murongo wa 8 tunyarutse. Maze ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Itiva hasi uje Izarefati. Mu ntara y'Abasidoni. Abariho uba. Raba ngeze umugore w'umupfakazi waho kuzokwama akugaburira. Nuko akora inzira aja Izarefati ashika ku irembo ry'igisagara. Agize atya abona umugore w'umupfakazi ariko aratoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramurati ntabara urabe ico wonzanira mu tuzi two kunywa. Akiriko aragenda kuyazana aramuhamagara ati urantabara unzanire n'utwo notamira. Aramwishura ati nkurahiye uguhoraho kuhoraho Imana yawe naco mfise cyo kurya. Ataragafu. Nakunangira abantu bivuguruza. Naco mfise cyo kurya atari agafu kurushi gasikaye mu gaseke. Haleluya. Kizanga gatowe. Hari mwene data ageregere mariage. Tumuterere. Naco mfise atari. Ako kari atari nyene niko Imana ishaka umusesekara. Ako gatoya nyene boti taco mfise nimutamwe mufise ako gato.
ufise. Gira icyo ukoze ufashe oya ntacyo mfise atari. Umugore wa Musunamite avuga gute? Nta na kimwe mfise atari intango imwe gusa. Atari Filipo nta na kimwe dufise atari udukate tungahe dutanu. Ariko rero Eliya yakunda abakozi b'Imana bahishuriwe ino nyigisho. Uvuze ngo atari acanezerwa akonyereka atari. Kuko Imana ishaka ko atari nyene akonyene ufise. Usuzugura akonyene. Bandanye. Nuturanguzwa tw'amavuta ya elayo mu gakarabo mbere ubu ngira ntoragure udukwi tubiri kugira ngo ngende imuhira ndakicumbire twe n'umwana wanje tukarye duheze duhwere. Fini. Nakwizera yarafise ariko Eliya yarazi ko ataza guhwera. Hari abantu bazi ati je ndapfuye ntagiye muri Canada bira fini. Kino gihugu ndapfuye. Imana nishaka kuraba iyo vision. Ishaka witege yuko provision yawe itava mu gihugu uzojamo. Hari abantu bavuga ati takwe hari abakene muri Amerika. Muri Amerika natsitara ku bantu bicaye n'igikarto. Saidia abazungu n'ijambo saidia. Etats-Unis abazungu basega bicaye kwibarabara. Washington baruzuye. Isigura yuko ubutunzi ntibiri ku isi. Ubutunzi buri mu ijuru. Provision yawe ntiraba ngaha iraba ijuru. Imana ishimwe. Nashaka yuko Eliya avuga ati ivyo nyene ufise genda ucumbe ubanze umpejewe nje. Apana wewe babisomye. Soma murongo wa kangahe bivuga ku. Verse iyi habivuga. 15 13 soma 13 bavyumva. Eliya aramwishura ati ntutinye genda ugire nkuko uvuze mugabo ubanze uncumbire ko gatoya ukanzanire hano uheze ubone kwicumbira mwe n'umwana wawe. Ibaze yatuganya kiwe n'umwana wiwe ariko banzume usakisha umwana wawe akorega umwana wawe ukanzu kame hanyuma kwereke Eliya iravera assurance. Ugati zana nkwereke ko Imana yashaka ko hari ico ufise. Imana ishimwe. Aha rero nashaka gusa kuvuga ngo yuko usomye verse 16 na 17 havuga ngo amavuta ntigeze abura. Uravyumva? Soma 16 na 17 16 yonyene. 16. Ako gaseke ntikashiramwo ifu. Nako gakarabo nikashiramwo amavuta nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze iryo yavugiye muri Eliya. Bisigura iki none? Bisigura yuko yarazana agasuka ifu yo gucumba kagahera siko agacumba amavuta byose bukeye agasanga ifu yasuye kuzura agacumba bakajya bantu batatu bukeye ifu amavuta yavuye he? Multiplication. Imana multiplia ivyo pa ufise utanze. Tanga niyo multiplication. Apana amafaranga gusa. Ivyo gutanga banabona amafaranga. Sinabona amafaranga gusa. Tanga ubumenyi bw'iwawe. Tanga ingabire yawe. Nimba uri umuririmbyi kenda uririmbe Imana ihabwa icubahiro nubwo atagwa amafaranga. Uvuga ubutumwa pana ngo haka abantu bampe taxi inza kunzana ngaho niba ushaka gufata bus fata bus. Ugende kuvuga ubutumwa kwera hawe impano ingabire yo gutanga. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyagafu binyibutsa ikintu kimwe. Bigize umukozi w'Imana yigeze kuza kumbarira kera. Ambwiye ati ngire mariage. Ndamuraho. None ubaza ko gira mariage. Ndafite agafu. Agafu yavuga n'udufaranga dukayaronka ku kwezi. Agafu ndagafise. Uno munsi n'umutunzi. Ako yagize mariage ku gafu. Komite de mariage yaduhamagaye twese turi benshi. Atondera budget. Turamubaza muri komite none usangahe mfisaya none yafise 1/5 ya budget ya mariage. None yandi ari he? Cyo tubona bahamagaye. Ariko nabo twenga yarafise agafu gashobora kumutunga na madamu wiwe. Ko madamu ntiyakora yarakimunyeshuri. Ndabwira yuko
ntimuje kwita muri mariage atagafu mufise ngo nagiye mu kwizera abakobwa bavuze haleluya sibyo nusimbireyo sivuga ngo ubutunze ariko ubufise agafu Imana ikeneye agafu ko kugwiza rondera agafu nuwakaronka wizera Imana izoka multiplier Imana ibahezagire duhaguruke dushima Imana haleluya haleluya duhaguruke dusenge turangiza Imana ishimwe yumva ko injambo ryamukozeko yumva ko ryamutsinze ashaka ko mpwemu yera mugendera amuhindura duze ukuboko dusenge Imana ndagushima ndakweretse umuntu wese ashize ukuboko hejuru na jewe ndimwo ndashaka Mana dutahuze utwumvishe icyarico gutanga icyo dufise impwemu yose y'ubwingunge yo kwikunda yo kwiraba ihunge iturekure ndasengeye abari ngaha ndasengeye abazokurikirana inyigisho kuri internet kuri Facebook kuri SoundCloud kuri application bose bakosengana nanje bashobozwe gutanga icyo bafise umutima wo gutanga tugira umutima wari muri Kristo tugira umutima wawe Kristo ubuzima bwawe bwose kwisi kwari gutanga udushoboze gutanga Mana ndagushima kwino jambo ndagushima ku vyamwa bizovuka muri jambo mu izina rya Yesu Kristo amen.